Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranirana kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe byo muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Mwiriwe inshuti bakunzi nikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Ingingo nkuru ziyagize umuryango umwe bwa Buraya waraye usinyiranije amasezerano na leta y'u Rwanda n'amasezerano agamije gufasha ico gihugu kubaka uruganda rukora incancu. Ntabwo nakubwira ngo bizakorwa ejo cyangwa ejo bundi, ariko ni ikintu tugushyiramo imbaraga buryo byashoboka kirikare. Corona covid uko imeze ntabwo Afrika yonyine abantu bite niba 1% babakingiwe ntabwo bavuga ko umwaka umwe cyangwa ibyo bakingiwe bose ntibishoboka. Uyu ni Mpunga Tarsis, umunyamabanga wa leta y'u Rwanda mu bushikiranganje bujejwe kwitaho amagara y'abantu. Uburundi bwemeza ko hagiye gutangura ibihe bishasha hagati yabwo n'u Rwanda. President Evariste Ndayishimiye yabivuze yakira umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda mu birori byo guhimbaza imyaka 59 iheze ico gihugu c'u Burundi cikukiye. Abantu bashika ku 10 baraye biciwe mu gisagara ca Beni mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ndwiza Afrika izotangura kuronka incanco za COVID-19 zirungitswe na leta zunze ubumwe za Amerika. Ayo makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze reka yagezo hirya no kwisi tuyahere muri Afrika y'Epfo mu gisata c'ubutungane. Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo ntaratomora niba azoshira aho intaye yashize akubahiriza ingingo yo gupfungwa amezi 15 yaciriwe na sentare. Ibindi tubaza mugenzi wacu Fidel Nyongabo. Zuma yiyamirije igihano yahawe na sentare nkuru y'igihugu akaba atavuze ko azo kubahiriza ku gushaka kwiwitegeko ryafashwe ku munsi wa kabiri yo kwishikiriza igipolisi mu kiringo cy'imisi 5 canke niba azorindira ko kiza kumutora inyuma yuko ico kiringo kirangiye. Abahinga mu by'amategeko n'abagwanyi biturire bakiye neza muri rusange ingingo ya sentare ijeje kubahiriza ubwirizwa shingiro yafashwe muri iyi ndwi yuko Zuma apfungwa kubera yagaragaje ku itegeko rya sentare rimusaba kurenguka imbere y'urwego rujejwe tohoza ku byaha bya ruswa yagirizwa ko yakoze igihe yari president kuva mu mwaka wa 2009 gushika mu mwaka wa 2018. Zuma yaranebaguye ingingo yafashwe n'umucamanza Sisi Kampempe mu kuvuga ko ari ingingo yafatiye ku ishavu ko itajanye n'ibwirizwa shingiro. Ni mu itangazo ishira hamwe ryiwe Jacob Zuma Foundation ryashikirijwe uno munsi kuwa kane. Abantu bagera ku 200 bashigikiye Zuma, benshi muri bo bitwaje inginzo n'inkoni vya kera bashitse imuhiriwe mu ntara ya KwaZulu Natal kwerekana ko bamushigikiye. Umugambo uri ku butegetsi ANC watangaje ko uzoganira inkurikizi z'igihano cafatiwe Zuma mu nama izoba mu mpera zindwi ku rwego rw'abayobozi bakuru bawo. Fidel Nyongabo urakenuye tukiri ku mugabane wa Afrika. Ethiopia isaba abarwanyi mu ntara ya Tigray kwifatanya nayo mu gikorwa cyo guhagarika ingwano ibandanya kubera muri iyo ntara. Ejo ni Mukankusi nivyo aje kutubwira. Guverinoma ya Ethiopia yasabye abo barwanyi kwikurikiza nk'agarikwa ry'ubushyamirane mu ntara ya Tigray uyu munsi kuwa kane, mu gihe imiryango itanga imfashanyo ihanganye n'ikibazo cyo kugera ku bantu ibihumbi amagana bashobora kwicwa n'inzara. Guverinoma yatangaje ihagarikwa ry'imirwano ku ruhande rwayo, ariko abarwanyi b'ishyaka rya TPLF ryahoze riyobora iyo ntara kuwa mbere bavuze ko bongeye kugenzura iyo ntara y'umurwa mukuru Mekele nyuma y'amezi hafi 8 y'imirwano. TPLF yafashe ihagarikwa ry'imirwano rya guverinoma nk'umukino. Ubushyamirane bwakomeje uyu munsi kuwa kane kandi igitutu ku rwego mpuzamahanga kirarushaho kwiyongera ngo impande zose zive kuri ubwo butaka. ONU mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu gushize yavuze ko abantu byibura 350 mu ntara ya Tigray bafite ibibazo by'inzara. Ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga mu cyumweru gishize cyagereranyaga ko abashonje bagera ku 900. Kuwa mbere umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko afite icyizere ko igisubizo cya politiki gishobora kuboneka. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byavuze ko amarorerwa agomba guhita ahagarara.
tuve muri Ethiopia tuja muri Uganda aho polisi iriko irarondera umugabo yabeshe ko ari umuganga yirara mu banyagihugu abaha ico yise urucanco rwa covid ya 19 abahawe urwo rucanco rwa magenduga ejo ni Mukankusi bangana gute. Uwo mugabo ushakishwa wigize umuganga yahaye icyo yise urukingo rwa virusi ya corona abantu amagana. Uwo wigize umuganga yabashije kumvisha amasosiyete menshi ko yakwishyurira abakozi bayo bakabona urukingo. Yabacaga amashiringi ya Uganda hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200. Ni ukuvuga hagati y'amadolari 28 na 56 ku rukingo, nk'uko umuyobozi w'urwego rushinzwe gukurikirana ubuzima bw'abaturage mu biro bya perezida Dr. Warren Namara abivuga. Uyu muyobozi yagize ati byarabonekaga ko ari ubumami, uyu muntu yashakaga amafaranga, icyaha gisanzwe cy'urugomo. Dukeka ko yaba yarateraga abantu inshinge z'amazi kubera ko ntabaragira nta mpumuro nta ngaruka. Yakomeje agira ati aracyashakishwa ariko turamuhiga. Twafashe abaforomo 2 yakoreshaga. Inyandiko zafatiwe mu isakwa ryaho abakekwa bakoreraga zerekana ko abantu byibura 812 bahawe urukingo, ariko Namara yavuze ko umubare ushobora kuba urenze uwo. Yongeyeho ko abakora iperereza banabonye ibikoresho bitandukanye by'ibihimbano bijyanye n'izo nkingo. Ejo ni tubandaniriza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo havugwa abagera kuri 10 barayibishwe mu gisagara ca Beni. Imiryango ya societe civile ababyiboneye hamwe n'itsinda rihacunga nibo bemeje ko abarwanyi ba Kisilamu bari nyuma y'icyo gitero. Abahatuye bavuze ko abagabye igitero batwitse amazu menshi mu ijoro hagati mu ntara ya Biyu, barasa ku bantu ubwo basohokaga mu mazu kandi batema bamwe n'imihoro. Icyo gitero kibaye hashize iminsi 4 gusa nyuma y'uko uwo mujyi ucumbikiye abantu ibihumbi bataye ibyabo bahunze urugomo baturuka mu bice biwegereye ukubiswe n'ibisasu 2. Abategetsi nabyo babyamaganira ku barwanyi ba Kisilamu. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha inkuru bivuga ko abantu amagana bari mu muhanda mu mujyi wa Beni mu gitondo cyo kuri wa 4 bamagana guverinoma kuba yarananiwe kurinda uwo mujyi. Abantu bamwe bakoze abariyeri bakoresheje amahema, abandi batwika imipira y'imodoka. Nta wahise avuga ko ari wagabye icyo gitero, kandi ibiro ntaramakuru Reuters ntiryabashije kubona umutwe wa ADF wakunze kwamaganirwaho ubwicanyi bwahitanye abantu ibihumbi kuva mu 2014 ahanini mu turere tw'imisozi ngo ugire icyo bivugaho. Kugeza ubu hari abantu barenga ibihumbi 700 bataye ibyabo ku butaka bwa Beni, ibihumbi 75 bari mu mujyi bwawo nk'uko ONU yabitangaje muri raporo yo kuwa 2. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, hayagezweho igeni no kwisi tuyasozerere ku vy'umunonotsi wo muri Afrika y'Epfo Caster Semenya yiyemeje kubandanya urugamba rwo kurwanya ingingo y'urwego mpuzamakungu rujejwe ivyerekeye kunonora imitsi. Iyo ngingo tuributsa ko imubuza guhiganwa mu kwiruka imetero 800. Fidel Niyongabo nivyo agarutse kutubwira. Nguko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, Amerika izotangura kurungika inshanco za mbere zigenewe Afrika kuva mu mpera z'indwi. Leta ya President Joe Biden yatangaje mu kwezi guheze ko izoha ibihugu 100 bikenye kurusha ibindi ku isi inshanco za Pfizer 1,500,000 zo kwikingira COVID-19. Menyesha ko atavyo izosaba kugira itange izo nshanco. Izo nshanco zizoba zigizwe ahanini n'iza Pfizer hamwe na nke za Johnson & Johnson. Strive Masiyiwa akora mu kigo African Vaccine Acquisition Trust gifasha mu gikorwa cyo gutanga inshanco zitanzwe na Amerika, avuga ko bimwe mu bihugu vyo muri Afrika bizotangura kuronka inshanco za Johnson & Johnson mu ntango z'indwiza, mu gihe ibindi bizoronka iza Pfizer. Nta gihugu na kimwe kizoronka ubwoko bw'izo nshanco uko ari bubi. Umuyobozi w'ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara muri Afrika CDC John Nkengasong yatangaje ko akarere ka Afrika kari nyuma y'utundi turere two ku isi mu bijanye no gucandaga abanyagihugu. Nkengasong avuga ko Afrika yari yategekanije kuronka inshanco 1,800,000 mu kwezi kwa12 k'uyu mwaka, yamara gushika ubu imaze kuronka 1,65,000 gusa. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho ijyanye no kwisi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Hejuru ya Amerika mandanya kumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ndayibutse ko muri komikurikirana kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave, ahandi mushobora kutwumva ikibiriraho ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA@com, adresse yacu ya Facebook, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
nongere ndabahe ikaze narace kubasonga nkitangura umuryango umwe bwa buraya waraye usinyanye na leta y'u Rwanda amasezerano yo gufasha iki gihugu kubaka uruganda rukora inshanco uwo mugambi none uzotwara uburyo bungana gute mugenzi wacu Asumta Kaboyi arabigarukako muri no nkuru cyaduteguriye. Amasezerano afite agaciro ka miliyari 3 na miliyoni 600 mu mafaranga y'u Rwanda yashyizweho umukono n'impande zombi kuri wa gatatu aho leta y'u Rwanda yari hagarariwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB. Itangazo ryasohowe nyuma y'isinywa ry'aya masezerano rivuga ko aya mafaranga agenewe gufasha ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa gukomeza akazi kacyo yo kubaka uruganda rukora inkingo. Uretse ibijyanye n'ishoramari ryo gukora inkingo, gitezwe ko iki kigo gishinzwe imiti n'ibiribwa mu Rwanda kizifashisha aya mafaranga mu kubaka laboratoire ifite ubushobozi buhambaye mu bijyanye no gupima imiti. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bemeza ko ubushobozi buzafasha iki kigo kujya ku rugenwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu bijyanye no kugenzura ubuziranenge bw'inkingo n'imiti. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko kubaka ubushobozi bw'u Rwanda mu bijyanye n'ubuziranenge biri mu bizafasha mu rugendo rwatangiye rwo gutangira gukora inkingo. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Nkunga Tarisisi yabwijwe rya Amerika ko nubwo hataramenyekana igihe uyu mushinga uzatangirira, uru ruganda rwitezweho kuzazamura umubare w'abakingirwa mu Rwanda mu gihe rwaba rwashyizwe mu bikorwa. Ntabwo namenye igihe uzakorerwa kuko urumva hari ibintu bigomba gutegurwa mbere y'igihe kubaka nyine Rwanda FDA ikajya ku rwego rw'uri international yo kuba certifiye ku rwego rwa WHO. Ibyo rero bifite process bifata irangiye, urumva hariho na company ngo zigomba kuza zishaka kuza gukora izo nkingo n'ibindi ziza mu gihugu kubera ko ziba zifite regulation framework. Iyo itaragerwaho ntabwo bashobora gukora izo nkingo byagurishwa n'ahandi. Rero iyo nibirangira, urumva n'inganda zigomba kuza zigasetinga zikubaka zigategura ibyangombwa, urumva harimo umwanya. Ntabwo nakubwira ngo bizakorwa ejo cyangwa ejo bundi, ariko ni ikintu tugushyiramo imbaraga buryo byashoboka hakiri kare. Corona covid uko imeze, ntabwo Afurika yonyine abantu ifite niba 1% babakingiwe, ntabwo wavuga ko umwaka umwe cyangwa ibiri babakingiwe bose ntibishoboka. Nta nubwo umuntu yakwibaza ko ari ibintu bije kuramira ku kibazo cya covid, wenda byazakwa no ku zindi nkingo z'izindi ndwara. Covid zabirimo, ariko urumva ntabwo bakingira covid yonyine, hari n'izindi nkingo zikorwa. Urumva n'intambwe itangiye kugira ngo bubake ibigo bishobora gukora inkingo muri Afurika. Hashize iminsi u Rwanda rutangaje ko rufite gahunda yo gutangira gukora inkingo za COVID-19 ndetse kugeza ubu rwamaze kwemezwa mu bihugu 3 bya Afurika bizatangira iyi gahunda. Usibye u Rwanda harimo na Senegal n'igihugu cya Afurika y'Epfo. Amakuru dukesha Minisiteri y'Ubuzima agaragaza ko kugeza ubu mu Rwanda abantu bagira hafi ku 400 bamaze gukingirwa COVID-19. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima akaba yabwijwe rya Amerika ko mu cyumweru gitaha hashobora kuboneka izindi nkingo zigera kuri miliyoni 3 zizafasha mu kongera umubare w'abakingirwa mu Rwanda. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika i Kigali. Asumta Kaboyi, urakoze. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho President Evariste Ndayishimiye yemeza ko hagiye gutangura igice n'ibihe bishasha hagati y'igihugu ciwe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Yabivuze mu birori byo kwibuka imyaka 59 iheze Uburundi bwikukiye, ni birori vyitabiriwe n'abategetsi b'ibihugu bitandukanye barimo Edouard Ngirente, umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda. Inkuru ya mugezi wacu Eloge Wirikaneza. Ibirori byo kwibuka imyaka 59 iheze Burundi bwikukiye byabereye ku kibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari cahoranye izina rya Rwagasore yarondeye ntayo kwikukira kugeza mu mwaka wa 2019 wahoze arangoye Burundi Pierre Nkurunziza gihindura izina. Mu bashizi biteka harimo umukuru w'igihugu ca Republika ya Central Africa Faustin Archange Touadera wa President Evariste Ndayishimiye aheruka kugendera yimikwa amabanga, intumwa z'Ubuganda, Tanzania na Kenya hamwe rero n'umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente. Mu ijambo ashikirije abarundi n'abanyamahanga ba mu gihugu, President Ndayishimiye yasavye abarundi kwirinda amacakubiri uko asa kose no kwankira uwo wese yobagunga, yibutsa yuko amabi hamwe no kudatera imbere kw'igihugu vyatewe n'abakoroni. Aha wikaze umushitsi yavuye mu Rwanda Ngirente yashimye kuvuga mu Gifaransa.
Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer. Ngomba kwibutsa ubushake bw'u Rwanda bwo gukorana namwe nyakubahwa Perezida mu gutsimbataza imigenderanire yacu. Ndizera neza ko twembi twiteguye gukora dukomeza tunateza imbere imigenderanire y'ubucuti hasanzwe no gufashanya ku bw'ineza y'amahanga yacu. Igihe kirageze cyo kwishimikiza inkingi zishikamye z'ubucuti bwacu bwa kera n'umuco kugira tugere ku iterambere rirama. De parvenir à la prospérité et au développement durable. Niko Ngirente yavuze yabona no kwibutsa ko yaje mu birori nk'intumwa ya Perezida Paul Kagame. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda kumugereza ubutumwa kuri Perezida Kagame hamwe no kumushimira cyane, maze yizeza ko agiye kugururwa ikindi gice cy'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Nimwaba mubibona neza abarundi uru rugendo mugize ngaha ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turavyaruzanya. Ico nagira ndababwire ni kimwe, ico nagira ndabamenyeshe ni kimwe. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubivuga kumwe, icerekwa nikibona, ikibwirwa nicumva. Kandi mu migenzo y'Ikirundi n'Ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Kubona rero no munsi mutuzaniye akarenge birafise ico bisigura, twabonye kandi twumvise, turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika, Uburundi n'u Rwanda, turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha. Ubu ni umwizero yuko kiya gitabo twari tumaze iminsi twandika tukiya tukizingure tugisomere hamwe, hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi c'ico gitabo twavuga tuti buce bwuzure bushasha. Turizeye yuko rero ivya kera turiko turabisozera, ibishasha bigira bishike. Abarundi ndabasavye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo kwifate nk'uko ibihe bimeze. Imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda yatosekaye mu 2015 w'igihe umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari. Ivyo bihugu uko ari bibiri vyagumye vyagirizanya kubikiranira abansi kugeza mu mwaka uheze mu kwa 10 abashikiranganji b'imigenderanire bahurira ku mupaka wa Gasenyi Nemba bari kumwe n'abaserukira ibisata vy'iperereza mu gisirikare, maze hakomeza kuganira ku mpande zose. Perezida Ndayishimiye yavuze kandi ko ashimishwa no kubona ubumwe bwa Buraya imigenderanire yatosekaye ico gihe nyene buriko bushaka kwiyunga n'igihugu ciwe, asaba iryo shirahamwe kudashira amananiza mu biganiro bariko baragiranira. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Eloge iyi sabukuru igira 59 y'ukwikukira ku Burundi, ico gihugu cy'u Rwanda naho cikukiye kuri no genekerezo mu 1962. Ibirori bihora biba itariki ya 4 y'ukwezi kw'indwi. Abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu ariko no munsi basohoye urwandiko barungikiye President Paul Kagame. Urwo rwandiko abarushize ku mukono basiguye ko rwo kwisunga rushobora gushikana u Rwanda kuco bise icizere c'ejo hazoza. Victoire Ingabire, umukuru w'umugambwe Dafa umurinzi utaremerwa n'amategeko, n'umwe mu basinye urwo rwandiko, ararugarukako mu kiganiro na Venuste Nshimiyimana. Urwandiko twamurereje gutajya ku 13 za Kamena kwezi gushize, ariko nta kintu aradusubiza, turacyategereje. None se muri makeya ni iki mwamubwiraga? Urwandiko twanditse na Metro Ntaganda dutekereza uburyo mu gihugu cyacu twasigasira ibimaze kugerwaho, tunategura ejo hazaza heza. Ni urwandiko rukuyemo ibibazo bitanu bikuye mu ngingo 5 tubona bikomere igihugu cyacu kandi bikuriye kwigwaho. Hari ikibazo kijyanye na politike, twashyiraho inzego z'ubuyobozi zihituze mu Munyarwanda wese. Hari ikibazo kijyanye no kubaka igihugu kigendera ku mategeko no kubuhariza uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu. Hari ikibazo kijyanye n'uburyo hashimangirwa ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Hari n'ikibazo kijyanye n'iterambere uko iterambere ryagera kuri buri Munyarwanda wese. Ibyo bibazo rero ni ibibazo byigezwe no kwigwaho FPR ikimara gufata ubutegetsi mu mwaka w'1999. Ibyo bibazo bagizeho, ariko tugasanga uyu munsi byanga bigakomeza bigakururana. Twavuga tuti nyuma y'imyaka 22 birakwiye ko Abanyarwanda twongera tukicarana tukiga ibibazo twabikemura burundu. Ndetse ni n'ibintu mu itegeko nshinga birimo itegeko nshinga ingingo 10 agace ka 3 turavuga ati Abanyarwanda twige gukemura ibibazo byacu, twicara hamwe tukabiganiraho, tukishakamo ibisubizo, tukabazira ibisubizo. Niyo mpamvu twamusabye kujya ibibazo rero yafata umwanya akabyiga, cyane ko tunasanga aramusabyemeye bikanakorwa mu gihugu cyacu, byaba ari umurage mwiza asigiye yabahaye igihugu cyacu u Rwanda, inkingi z'ubuyobozi zatuma uko byabaye kuva twagera mu bwigenge Abanyarwanda usanga iteka gusimburana ku butegetsi hameneka amaraso.
ariko yaba ahaye igihugu umurage mwiza n'uburyo bwiza abantu bajya basimburana ku butegetsi nta maraso yongera kumeneka. None ibyo biganiro uvuga byo kwicana na perezida wa repubulika mu kaganira ku bibazo byugarije igihugu, ko adahwema guhura n'abanyarwanda, ko haba imishyikirano myinshi abanyarwanda bagahura bakaganira, bizaba bitandukanye he n'ibikorwa buri munsi abanyarwanda biga ku bibazo bibareba?